Avec toi, Kelly? Yeah, of course. I'm coming to work here now. Telanya kiraneza professional. Ndafise cyitele mugabo bwire yuko ja ni akaye kandi kantu akamuja gusumbya andi makampani asanzwe akora ibintu nk'ibi ja cyo tuma base bayirukira company like Kazwa TV. We want the world's the solution of all dreams. What's up, guys? It has been long. Mutambona nteko ndapresenta kuri no channel. C'est Alicia encore une fois. So today, j'ai introduire un nouveau visage à un autre journaliste, à tout à l'heure Teramisha, quand il a testé vraiment assez vibe bizarre. Ego. So banywa niba Kazwa Company karibu kuri Kazwa TV. Nikanda ba present wowe atamaje menshi ndabicishije aza kubaryohera. Yes. My friends, my brothers, my sisters, how are you doing? Nkuko mubizi ni Kelly Townaire aka Chris Brown. Yeah, right now, huh? So nkuko mubizi bakunzi ba Townaire Kelly, uyu munsi ni vibe after vibe. Murabizi jewe wherever I am ni vibe after vibe. Lelo muti uyu munsi c'est quoi nje lelo kuraba nje kugendera ahantu hitwa Kazwa Company, kuvuga muri angle ya Kazwa TV, sivyo? Jewe rero bala ngiye ati Townaire bakwiye kuza quand même pour que nous puissions fabriquer gukola na natwe, pour que nous puissions fabriquer avec nous pour que nous puissions fabriquer avec nous. Okay, uzoze dukolane natwe. Rero nshaka kubereka iyo Kazwa Company jewe ndokora muri angle yo kwa TV, nuvuga iri ahantu yitwa Kazwa TV. So kumane natwe, murabizi jewe ni vibe after vibe. Reka ndabwira ikintu kamwe, ndabizi ni ibintu bishasha kuri mwebwe, ariko I just want to show you ikintu gitesa petete nanje vraiment bo umuntu ahakora n'umugenzi wanje, but ngoma shikeyo ndabereke kuntu byifashe, turabe iyo company ngene ikora, tumbe na TV ngene bizogenda, kubera jewe ahantu ndi ni vibe after vibe. Mugumani na kandi mbere ko twinjira mwandabwira ikintu kamwe, mube gado sana kubera pour moi je ne suis pas un black. Moi, je ne suis pas un black. Tout ce que je fasse, ça sera mieux et mieux. Soyez la bienvenue. Salut. Ça va? Et well. Ça va? Merci beaucoup. So, wakunzi ba Townaire Kelly rero murabizi, nababwiye ni vibe after vibe. Mwabonye muri Kazwa Company. Jewe se icyo ndondera cyane ni muri Kazwa TV. Mugabo on va connaître beaucoup plus, mugumane natwe. Rero tubabwire byinshi kuri Kazwa Company no kuri Kazwa TV. Kuri Kazwa TV ho vous serez avec le mien, moi-même quand même. Reka tubaramuse turaramukije cyane. Ndakuramutse. Ndagabana guhebikura mugana ari bage kuyifitiye. Okay. Washa dondola abakunzi ba Kazwa Company. Yeah, there. Okay. Yeah. Of course. Yeah. Twashaka rero yari yabidondoye. Twashaka tubabaze utubazo n'utundi kameme yitwa Alicia. Koje yasanze ari umugenzi wanjye nawe babwiye elindi je m'enfou. Rero twashaka tubabaze utundi kuri company yanyu, kuri Kazwa Company no kuri Kazwa TV. So first of all twashaka mudusigurira abari kubadukurikirana, abakunzi ba Townaire Kelly aka Chris Brown n'abakunzi ba Kazwa Company, mudusigurire Kazwa Company. Pourquoi Kazwa Company kwanza? Pourquoi le nom? Yeah, pourquoi le nom? Le nom ça vient, c'est le surnom wa CEO. C'est son surnom en tant que scout. Bon, et c'est ça. Yeah. So il a donné son nom à sa société. Moi, je suis la directrice ici. Lui, il ne vit pas ici pour le moment, mais souvent, il est ici au Burundi. Yeah. Mulima ke ulidej. Kupaba. C'est mignon vraiment. Nous mudeje ngutu menyera abadeje ni babandi bafise imburujwa ibiki bafise like aba mama bakuze mugabo
Les générations sont différentes, La, non? quand même turiko tutatira tugatira nka badeje nk'aba. Okay, lo muvuze yuko kazwari ngerageje kwibuka hari umuntu yigeze kuvuga yuko kazwari abaskuti baca bumva ivyari byo beaucoup plus ko kazwari ni kizina cyo mu baskuti like that. And then none kazwari gisigura mu majamake turese yuko ari ryo mu baskuti. Kazwari nagiye kuri Google mengo banyereka ko ari kinyoni. Ni nyoni. Il fait style un peu jogo comme ça, genre une crête. Ageza micro. Eh. Ja inyoni izubwenge ikelebuse. Yego, ishaputse gose. Okay. Sawa, merci beaucoup. Okay, Kazwari company iraje. Kazwari company kubera kimwache mukosha iryo zina Kazwari mufasha muri koresha mu bintu bya business. Ja mugira company mukora ibintu byinshi kwaza mumaze mudusigurire mukora ibiki ja ni biki ja na aya ma service mukora ngako kila go tumenye beaucoup plus ivya activity za kubishika ko mu nyoma. Kazwari Company, ça regroupe différents services. Hariho iyi Kazwari TV niyo benshi bamaze kumenya ahanini. Hariho aussi imprimerie, service imprimerie. Nayo ne iliko iraduga pole novuga ntiramenyekana cyane gose mugabo on est là, on a déjà travaillé avec différentes sociétés nga mu Burundi. Of course. So tout imprimerie. Kazwari Company ni société basée sur la visibilité. Visibilité, la promotion des services, des entreprises, ou juste on te fait la publicité. Voilà. Umuntu wese akeneye kumenyekana soyez la bienvenue et soyez le bienvenu. Muri Kazwari ama conseil ati uboneke gutya, tu te présentes comme ça, tu te valorises comme ça, tu valorises ton travail comme ça, ta société. Tout ça on œuvre pour ça. Voilà. Yaba mu underground y'abanyandwine umuntu wese akeneye kumenyekana ace muri Kazwari company cyo muri Kazwari TV tuje turabishika ko azomenyekana neza. Okay, ja tres imprimerie ni cyayi kintu cyo tuma abantu beshi twese kumenyekana canke ja kuba promoting abantu bakenesha gupromoting ibintu byabo ni akaye kandi kantu akakamujya gusumbya andi ma company asanzwe akora ibintu nk'ibi ja cyo tuma base bayirukira iyi company like yotuma birukira gusaba ama service muri company yanyu. Nuko turaba hafi yabo dukorera yabo dukorana yaba les sociétés yaba les particuliers kubera muri visibilité hariho byinshi hariho ngo photographie hariho abakenera ama video hariho abakenera ama dépliant hariho abakenera ama calendrier donc tout cela hako wiruka à différentes maisons twebiri regroupés en un seul. Ushaka kugira publicité par exemple sur notre chaîne YouTube twashaka gukora ama publicité tukaza tura displayinga ivyo ukora ukushatse ama video aussi les réseaux sociaux. En plus à côté de cela tu attends ma conseil twabwira niveau communication comme ceci advertising people. Voilà. Alukuntu tumenyereye kubona kenshi hari ama company usanga yemeje ibintu mugabo badafise ivyuma bikwiye dufate muri way cyangwa badafise ibikoresho bikwiye kuburyo bashaka gusatisfy les besoins peut-être les petits besoins bien les grands besoins y'abantu bakora kurondera dufate muri sense yo gupromotinga murafise ivyuma bikwiye eske nk'umuntu ashaka kuzoza ati shaka mugira ka video keza shaka munyelekane like ndikule hakenerwa amajone mu dusigura nk'ibyuma mufise muri faso ya image audio visuel cyangwa visuel muri Kazwari twaje twiteguye vraiment turafise équipement turafise différentes caméras kuba spécialiste ba tudashaka kugira amamarke nawe sinzi ko ya nangola yego ndagerageza ndira ni bon. Hariho Lumix, hariho Sony, hariho donc ça c'est une marque disque novuga zihitins benshi ba préfère aba cameraman ba préfère hariho na Canon ça c'est pour les photos les vidéos. Wow. Nous keneye ama mariage on fait ça. Mais abandi hariho na madrone nkuko wabimbaje tukeneye image zo hejuru. Guys, general ego brave na hanu heshi na hanu hakuzosanga ibyimba nkibi ama of course hari kindi cyuma bakoresha cyakindi cameraman cyakindi gimbo
nico kirahari of course nuka nta kintu na kimwe novuga yuko abantu bose bakeneye gukotesha ivyuma nk'abashaka gukotesha kamera bashaka itanga ama image meza abakeneye mu cameraman atanga ama image meza abakeneye abakeneye ama image meza kuri mariage équipe bla ama dote ama pledote ama désordre ibintu byose en rapport avec l'image barashobora kuza kwitura Kazwari company. Okay, merci beaucoup. Tuje muri angle ya TV. Kuri kimwimvire gushiraho TV Kazwari TV. TV ça accompagne toujours la visibilité. Niveau visibilité, niveau promotion. Kwa channel TV benshi ubunya turi update kuraba les informations. Of course. Like people from outside, they need to know ibiko biraba mu Burundi. So bo bimenya gute. Genre nimba ari umurundi aba hanze ashaka organiser mariage ashaka kubona ati oh kuri channel barafite tels équipements baraproduisa ibi canke les ONG dijenga mu Burundi pour la production des documentaires bashaka kwinforma la chaîne est là. Il y a différents documentaires qu'on a déjà réalisés avec différentes sociétés bashaka tubona kuri chaîne YouTube yacu. Voilà hali kuntu twumvise ngo murafise Kazwari TV. Est-ce que yoba yatangwa iyo TV yatangwa na company canke TV yaje mu nyuma ziba byagenze gutegira ngo mwibile gucreate company TV Kazwari TV yaje après company Kazwari company canke TV ni yatanguye. Donc ni Kazwari company en soi. C'était quand? Kazwari company yatanguye muri avril 2022. Nous twaronse le statut twaronka NIF donc tout ce qui régit une société en là. Okay, bikuvuga ubu kugeza ubu Kazwari company ili mu mategeko yo kwa ntangale ntangorane nta muntu ariko arabiluka inyuma. Une société il est agréé ici à Bujumbura, donc il est agréé, il a les papiers qu'il faut pour la société. Okay. Bikuvuga rero ugira icyo ubwiye nk'abantu bakoresha cyane ama social media twasimbiye muri angle ya Kazwari TV nk'abantu bakoresha ama social media cyane ugira icyo babwiye peut-être aba star abantu bikolera utwabo abantu bikolera utwacu abantu bikolera utwiwabo ubabwira ati ja Kazwari TV ilinga kubwanyu dori ubabwiye iki kwanza peut-être urazi ko hariho n'abantu bakunda kuvuga ngo hango kujya TV no ibintu nk'ibi nibi bumvise ibyo bababwiye bagira icyo babwiye abantu bariko barakurikira bakunda ama social media biyaboneshe baze barabona byinshi barabona byinshi. Okay hari ukuntu dukunda kubona kenshi urashobora gutumira nk'umuntu ntaze akitwaza ngo ni nka bya bintu tumenyereye ama TV tumenyereye hahandi babwire icyo bazokunka ngaha kuri Kazwari TV avec moi. Avec toi Kelly? Yeah, of course. I'm coming to work here now utalanyakira neza professionally. Ndafise cyitele mugabo babwire yuko ja batazokwidoga for everything. Okay, nk'ubu bishise na karorero jewe kubera sindi kujya ku munwa ikintu cyose ndakivuga uko nyene kandi babalize bishise tukazoronka image mbi cyangwa tukazoronka amajwi mabi. Est-ce que ivyo bintu urabona ko byoshika ngaha cyangwa uronka amajwi mabi? Voilà beshe nivyo yibaza ivyo baza ati ahandi twumva amajwi mabi cyangwa iki. Oya birabo Gusa no ko vyera imisi yo. Of course birashobora gushika but we are doing our best. Gusa ikintu novuga gusa ikintu novuga shobora kuvuga ingerageje kumva ibyo yambwiye vraiment ayibona ngaho namwe harasa hano hose dosanga bafise demi like je vois ça hano hose dosanga bafise gimbal ça hano hose dosanga bafise drone tu vois umuntu azokenera avuga ati dushaka gene kuri professional, don't worry, I'm here, we're gonna do something special with me. Karibu sana kuri Kazwari TV. Mbenda bivuga hakiri kale asha muzomenyuza hama shaka kubaza according to you ahantu uri kurahakora niza challenge uhura nazo mu buzima canke mu bakiriya uronka niza challenge muhura nazo canke mu bintu mukora bya misi yose birakorohera naho bavuga ngo tushaka kumenya ama challenge ukunda guhura nayo kenshi. Customer satisfaction ni kintu amakigora abantu benshi kandi umuntu wese yitwa ko ari mu natwe ni commerce on vend les services d'imprimerie yaba photographie ni business kandi business hamariho ama
challenge menshi amadefi menshi nta munsi umuntu atataha ari muri stress kuko avuga none nzoyimukorera bizohera ryari la machine igumira on point bima bisa neza donc customer satisfaction nibaze ko niyo challenge ya mbere iba ihari. Okay. Na l'entretien des appareils aba cameraman bijajara appareil bakazifata fo donc faire tout le suivi par Yeah, of course. Bakunzi ba Kazual TV, bakunzi ba Kazual Company, mwebonye ni wamukobwa naza ko nababwira ko shaka tubeleke murabona ingene atesa yexplica neza kandi mukene ama service karibu sana muri Kazual Company moi aussi nyakila none vrai. Ego reka ndakwakirisha ke. Je serai avec vous. Karibu gose. Tugiye turabatesa gose. Quand même, urabizi ni vibe after vibe avec moi. Rien ne fait rien. Nta kintu kijana jewe umva je vous ferai le vibe tout ce que vous puissiez être contemporain. Merci beaucoup kuona mwabaye natwe quand même. Ugira nakajambo babwiye ja bizeze hamananje unyizeze quand même vuga ati je vais faire un travail avec kwakiya hano hameze neza Kelly nayo twaguhaye keya ikwiye. Ego vrai. Tutagize on t'offre notre meilleur service ici ni wakaye. Musanze je kunovuga bakunzi ba Kazual TV, bakunzi ba Kazual Company, you know mugiye kubona nanje, make sure subscribe kwanza channel hii, hama share, muzo sharing ma video yose muzoronka kwenye WhatsApp, zile ma group and stuff like that, na vinginezo tutaonyesha kila kitu tutakachotaka kuwaonyesha. Umvikindisho so mkeneye muri industry y'u Burundi, muri entertainment, ibintu byose bizoba bigezweho, amadeba abastar abamama kazi abanyokuru n'abanyokuru kazi umva tuvenile kugira ngo mugume muryohewe. Murabizi jewe ahondi nta bintu bya black ni vibe gusa kugira ngo tubaryohere kandi mumenye byinshi. Afite jewe ngene ngo ibiganiro mbashaka bamenye ibintu ibiganiro birimwe inyigisho kandi birimwe kumenya ibyo utaruzi anko bishanze na vibe kuko ni utalamba kameme ni ikiganiro kitakulamba kitakulambira of course yeah. Reka tubashimire mwakoze kubona natwe murabizi ubu muri abakunzi ba Townaire Kelly n'abakunzi ba Kazual TV osi abakunzi ba Kazual Company. Merci beaucoup. Reka dusezere ubona imbere ko basezera gira kajambo babwiye mu kubasezera. Ndababwiye gute babe ready Very ready ko apparemment Kelly Townaire ajata vyoroshe. So guys. Okay, merci beaucoup. Murabizi samvu onepano niko namani vugira tali mwebwe jewe sindahali sivyo kandi nta black gonna work kandi umuntu wese muzokenera kunumira iki nacho nanibage kwabwira abastar. Murabizi murakunda ko yaho Townaire ngike no ndachale waundi wa haliya n'uyu nyene urumva ya vibe on retrouve sur les réseaux sociaux za Kazual TV masha kwandika mukavuga suggestion of course ya comments dufashanye kuko dufatanye kunda byose birashoboka nta na kimwe kidashoboka fata kunda nenda gufata kunda tuduze industry Burundi kameme kuko umugelo umwe no imigeri ibiri ntitereka oya pani migeri halaka nakunda kuvuga halaka nakunda kuvuga ngo ja widuganya umwe ntushira gushika like you know gufashanya dufashanye vreka kabone bakaduvuga gufashanya muze dufashanye ibintu byo kuvuga ngo bikidiki no twibagile kahise tegure ako kwa kazoza sikayela bienvenue 11 ravyenda cheo Kazual TV, we want the world's the solution of all trees.